shaka dusome mu byakoze n'intumwa n'itangazo, nifuza ko risa nk'itangazo. Byakoze n'intumwa 2 igice cya 2 murongo wa 22, 23, 24. Amajambo nshaka ari ku murongo wa 24 gusa, ariko duhere hejuru gato. 22 haravuga ngo, yemwe bagabo b'Abisirayeli, nimwumve aya majambo. Yesu Umunyanazareti, umuntu Imana yashingiye intahe mu bitangaza, utwumiza n'ibimenyetso, ivy'Imana mukoresheje hagati yanyu kuko mubizi ubwanyu. Uwo muntu amaze gutangwa kuko Imana yabishinze, ibimenye bitari bwabe, mumubambisha amaboko y'abagarariji, muramwica. Ariko Imana yaramuzuye, imubohoye ibise by'urupfu, kuko bitashobotse ko rumugumya. Amen. Imana ishimwe. Ntibyashobotse kupfu urupfu rumugumya, kandi ntibyari gushoboka. Yari Imana y'ubushobozi. Namba yarahisemo gupfa, nivyo yahisemo. Mwumvise ukuntu yishuye Pilato. Harya amajambo n'inkora mutima. Pilato aramubaza, ntacyo unyishura? Ntuzi ko mfise ubushobozi bwo kukurekura n'ubushobozi bwo kukwica? Mwami aramubwira ni nta bushobozi wari umfise ko. Shita ubuhawe buvuye mu ijuru. Hari ahantu Pilato yanditse ngo umwami w'Abayuda. Wabatoya andika ngo yiyise umwami w'Abayuda. Icyo nanditse nacyanditse jewe nabonye umugabo. Mugira ngo ryari rya mbere nciriye urubanza abantu. Murancira urubanza abantu batetemeka bansaba ikigongo atani kosa bakoze, ariko uyu yari umugabo adatinya urupfu. Bati jewe nta bubasha umfise ko, shiti ubuhawe buvuye mu ijuru. Nicyo gituma umuntu yakunzaniye wewe afise icyaha kukurusha. Pilato ngo arajugumira, tangura kwiyumvira ukuntu amurekura biranga. Aya makuru tuyagumyemo yoba inkuru ziryoshe, ariko ntitwozivamwo. Uyu yari umugabo, urupfu ntigwashobora kumugumya. Amina. Ugahura n'umuntu atemera Emausi, mwihanganire ibihe tanga b'igihumbi kwijana. Niwahura n'umuntu atemera ko wewe wakijijwe, mwihanganire ibihe tanga b'ibihumbi 5 kwijana. Niwahura n'umuntu atemera ko Yesu ari Imana, mubwira uti Imana ikugirira ikigongo. Hari umunsi akanwa kawe kazovuga ko Yesu ari Uhoraho. Ibi ni itegeko Imana yashinze. Uwavutse wese kuva kuri Adamu gushika ku muntu wa nyuma azobaho ntitumuzi, akanwa kose kazohagarara kavuge ngo Yesu Kristo ni Uhoraho. Hanyuma ngo bizohesha nde icyubahiro? Data wa twese. Hari igihe umuntu yiyumvira ukuntu anezereza Imana, akiyumvira gufasha imfubyi, akiyumvira gufasha abapfakazi. Ndakubwije ukuri byose byitwa byiza, ariko ikintu gihesha icyubahiro Imana nuko imitima y'abantu yose yemera ko Yesu ari Uhoraho. Iri ni ryo hishura rya Bibiliya. Aha ni abantu bakirizwa. Aha ni abantu bamwe bakomera, abandi ntibakomere. Abantu baragumiza umutima ku kintu cyitwa Imana. Imana yayinyegeje kubera icyaha, ariko iyo abantu bayishuriwe Kristo baca bamenya Imana, kuko Kristo ni impongano y'icyaha adushikana kuri Data. Kuba mu ishengero ufite ibintu urakunda n'umuririmbyi gusumba ukuntu ukunda Yesu, urakunda n'umupastori gusumba ukuntu ukunda Yesu, nigitangaza. Nta muntu n'umwe akwiye kuba muri iryo kosa. Mwana w'Imana wese tuzakumenya ikintu cya mbere giha Data icyubahiro, nuko akanwa kanje kaguma kavuga ko Yesu ari Umwana. Data araryoherwa, Data arahimbagwa, kuko jewe nawe nta na kimwe dupfana na Data, nta na hamwe duhuriye duhuzwa na Kristo. Shetani yari yanyaze abantu b'Imana bose abatwara mu rupfu, hanyuma Yesu abagarukana mu buzima. Ikintu kiryohera Imana nuko abantu bakunda Yesu. Amen.
natwe aha mu ishengero igituma mubimenye, igituma twuzura mpemu nukugira twamamaze Yesu. Kuvuga ubutumwa utazi kuri kuravuga Yesu nabwo si ubutumwa. Kubwira abantu kwihana, kubwira abantu kwezwa, kubwira abantu kuva mu byaha ariko utumva kuri kurabaha Yesu nabyo si ubutumwa. Abantu bakizwa n'ishurirwa rya Kristo, ariko ibyo tubabwira birabereka ikiryo ishurirwa ribasaba. Naho wokunda Yesu utihanye ntimuzobana. Naho wokunda Yesu gute utihanye ntimuzobana. Amen. Urupfu ntirwashobora kumugumya kuva uyu munsi, kuko Shetani atashoboye kumugumya mu rupfu. Icyo Yesu azoshaka cyose, icyo azoshaka cyose azogikora. Amina. Urabona ko nk'uyu munsi wabyutse udafise inzu, urashobora kugorobeza mu nzu yawe. Ati ibyo byogenda gute? Apfa kubishaka gusa. Amen. Apfa kubishaka. Yarabwiye Mariya, niwizera, ni Mariya ni Marita, urabona ubwiza bw'Imana, yatanguye kunuka, wewe niwizere gusa. Ni jewe bugingo, ni jewe kuzuka. Imana ishimwe. Cyoza ni ishengero rikabona Kristo. Hari intambara nyinshi tugwana tutazosubira kugwana. Yesu arengeye ibintu byose. Shaka kubabwira kuko atamubugije kuzuka, nta n'ikindi azomubuza. Ubu rero ko ndamwizeye Yesu, numva nizeye ko nzoja mu ijuru. Haleluya. Kuko ndamwizeye numva nizeye ko nzoba mu ijuru. Ndashaka niwambesha baca babyandika. Umuntu wese yumva adakekeranya ko yizeye Yesu, yumva azoja mu ijuru, azokwicarana na Data, aduza ikiganza, niwabesha baragufata. Duza ikiganza, bariko barimvira kuduza kumanura, bariko Haleluya. Kuko ndamwizeye azoshobora no kuntwara mu ijuru. Pastor Marie Rose narinda muvuze, pastor uyu munsi nakuzindukiye, arafise musaza wiwe narigeze kumva shingi ntaye menga ntarino, ngo yarigeze gushika ahantu bita i Londres mu Bwongereza, ngo ahahurira n'undi muntu atarazi ko asigaye azi Londres. Hamaruti usigaye ushika ngaha? Nabaramubwira ati none ngaha niki? No mu ijuru nzojayo. No mu ijuru nzojayo. Ubwo hari umuntu muhurira ahantu akikanga ati usigaye uza ngaha? No mu ijuru tuzojayo, kuko Yesu yarazutse ni muzima. Ko Shetani atamugumije natwe ntazotugumya. Haleluya. Icyo yarari kiri muri twebwe, Shetani ntazotugumya. Haleluya. Hanyuma Shetani yakoze amakosa abiri mabi mu buzima bwiwe, ntazosubira kuyakora. Ari igihe umuntu akora ikosa akarikosora, ari igihe umuntu akora icyaha akihana, kandi ibyaha byose birihanwa, ariko hariho amakosa umuntu azorinda ibihe bidashira. Nk'akarorero, urogose kuri mpwemu yera, urogose kuri mpwemu, biraheze, kuko niko Yesu yavuze. Ushaka usengerwe n'abapastori 100 n'abasenyera 400 n'abaki bose bagusengere, urapfuye uzoja mu muriro ni ngombwa. Nicyo gituma si byiza ko abana b'Imana bazi iby'imhemu baza barapfa kuvuga ibintu by'imhemu ko bishake. Aba bantu bose bavugishwa, mwumva abantu bavuga ngo abanyakuzimu. Apana wewe kuvyigana, reka ubivuga bivuge nambaza aho bikura. Ariko wewe utazi aho uwo muntu abikura, inumire ugira amakenga uvuga ati birashoboka cyangwa ntibishoboka. Sinoja kuri icyo kigwa, kandi ni ikintu kibabaje. Shetani yarakoze ikosa rya mbere, ashaka kwicara ku ntebe y'Imana. N'uyu munsi arazi ko yakoze ikosa. N'uyu munsi muribaza, abantu bararondera Shetani abaho ubutunzi, ariko n'ubutunzi burimwe amarira, burimwe agahinda. N'uyu munsi na Shetani ubwiwe afise agahinda, aribuka ikosa yakoze.
numva nohanura umuntu wese wirinde kwinantaza ku Mana. Nicyo gituma byo kubera byiza kutaza mu ishengero ngo ugume wumva, hakugumuza ukumva hanyuma ukabishibura, kuko Bibiliya ivuga ngo abahawe byinshi bazobazwa byinshi. Byoba byiza kureka kuza. Mu gitabo cy'umusiguzi baravuga ngo uzuragira amakenga wiyubare iyo ukandagije ikirenge cyawe mu ngoro y'Imana. Ariko sa rya kabiri Shetani yakoze. Shetani yarakoze ikosa rikomeye ryo kwicisha Yesu. Ntabyo yarakoze ikosa. Ari ibintu bavuga ngo iyo nkamenya, ngo iyo menya iza. Shetani yabimenya ntiyari kwicisha Yesu, yari kumureka akaguma akora ibitangaza, akaguma akomerwa amashyi, byari kugarukiraho gushika akazopfa. Ariko namwe murabyumva ntiyari kuzopfa. Niko Shetani yiyumvira, iyo ndabimenya nari kumureka. Narababaye ngo abantu bose yabigarukaniye ko kumbe sinari nzi ko ninamwica bizoba ibintu bikomeye. Basa ndashaka kunsomera ahantu mu Banyefeso 3:9 ikintu ndavuga gatoyi. Abanyefeso 3:9 mukurikire. Abanyefeso 3:9 umurongo w'icenda havuga ngo no guserurira bose ububwiriza bw'ibanga ubwo ari bwo ryari rihishijwe uhereye kera hose mu Mana umuremyi wa byose. Amen. Twari gusoma handi mukumviriza iki kintu cyari cyaranyegejwe. Imana yari yaranyegeje ibintu izokora muri Kristo. N'abamarayika ntibari bazi ibintu bizoba. Ntibari bazi iri ryari banga Imana yanyegeje, na Shetani kuva akiri mu ijuru ntiyigeze amenya ibizoba ku Mwami Yesu. Ryari banga Imana yari hishuriye ishengero muri iyi minsi y'iherezo. Sinobiteba ko ariko birandyoheye kubiganira. Abana b'Imana mwumvirize, ni ibintu byanyegejwe ataba marayika bigeze bamenya by'ukuri Yesu. Mariya aramuvyaye, bigenze gute, bizohera gute, hari mwibanga. Na Satani ntiyamenye ibi bintu, ntabyo yamenye. Yarabonye ko Yesu aje nabi, aravuga uyu muntu we azohava ruta Mose. Muribuka ko Shetani yaje kurondera umuvyimba wa Mose, muramaze kubisoma, abahora basoma Bibiliya. Hanyuma umumarayika agwana na Shetani bagwanira umuvyimba wa Mose. Abantu benshi nanje duhora twiyumvira, abandi barafite ukuntu bavyiyumvira, kwiyo Mose abantu babona aho bamuhambye. N'uyu munsi abantu bava muri Afrika bagenda gupfukama kumva ya Mose. Yabaye umuntu adasanzwe Mose. Hanyuma Shetani arabona Yesu aravuga ati uyu muntu kwaje naye, wa mugabo yakura Abisirayeli muri Egiputa, uko namubonye uyu we azohava akora ibiruta, reka ndamukureho. Atangura kumutega imitego y'ibyaha. Abona Yesu arashonje, yarazi ko Yesu atazi kwigumya, ati Mwami none iribuye ni wo rihindura umukate, urinda gusonza ushaka iki kandi wahejeje kugusenga. Yesu yarabishoboye, mwese murabizi ko yarabishoboye. Ariko Yesu nta kintu yategerezwa gukora akibwirijwe na Shetani. Yaravuze ngo ntacu umwana akora atabonye se agikora. Kandi igihe yari mu isi, muzobisoma mu butumwa bwiza bwa Yohana 12:48-49, Yesu aremeza ko ivyo data yamutegetse nivyo yakora, nivyo yavuga. Ntiyashobora kwemera ko Shetani amubwira ngo yemere. Mana idufashe. Aranka, Shetani aratsinda aravuga ati sasa ubu rero nzomwica. Yaragerageje kenshi agashaka gutuma abantu bamutera amabuye ngo Yesu akabaca hagati akigira, kuko isaha yiwe ntiyari bwashike, yapfuye kuko abishatse kwapfa. Yarabwiye abantu ngo hendagiye Yerusalemu ku munsi ugira gatatu bazomfata, bazombamba, bazonyica, kundi munsi ugira gatatu nzozuka. Nta muntu numwe ku isi yigeze abivuga. Amen. Shetani iyamenya ibanga
ntiyari kwica Yesu, ntiyari kwinjiza amanyanga muri Yuda. Murabizi ko abantu Bibiliya hari ahantu ivuga, na Yesu yarabivuze ngo kandi umwansi w'umuntu azoba uwo mu nzu. Shetani yaje kurondera uwo mu nzu yegereye Yesu. Shetani yamenye ibanga, ntiyari guca muri Yuda ngo agurishe Yesu, ntavyo yari gukora. Shetani yabimenya, ntiyari guca mu mutima w'abaherezi. Abaherezi barumva ko bakunda Imana, baratanga ibimazi by'Abisirayeli nk'uko natwe twumva dukunda Imana. Ariko hari ikintu nshaka kugusaba unyumve. Minsi yose niwumva wiyumvira Imana ariko ugakena ukubaho kw'Imana, uzomenye ko ufise ikibazo. Muranyumva abana b'Imana? N'abaherezi nabyo bari bazi, barumva bakunda Imana ariko bari babayeho mu mafuti yose, bakumva nibisanzwe, baricisha abantu bakumva nibisanzwe. Niwumva ukunda Imana, ukubaho kw'Imana nikuze muri wewe, ugume wumva umenga ushaka Imana, urakunda Imana, umenga wopfa umupfa hakuye mukira Imana, ubimenye Shetani azogucako umunsi utazi. Iyo Shetani abimenya ntavyo yari gukora. Mwiyumvira umunsi umwe bafashe Yesu. Iki kintu ngira mvuge nagisomye muri Luka 22. Yesu baramufata, bazanya amacumu, bazanya amahiri, hanyuma aravuga ati none ko jewe nahora nkora mu maso yanyu mu masinagogi ko mutigeze mumfata. Arabwira ati ariko ubu ni igihe cyanyu, ni igihe cy'ububasha bw'umwiza. Mwumvirize ububasha bw'umwiza. Shetani yarasutse ububasha bw'umwiza muri Yerusalemu gushikaho umuntu wese yumva umenga Yesu akwiye gupfa. Murumva ububasha bw'umwiza gushikaho abantu Yesu yakijije bumva umenga boryoherwa bamubonye apfuye. Nturabona umuntu wagiriye neza aguhinduka akaguhemukira? Nama numva ayo makuru ku bantu, nama ndavyumva. Ariko n'ibintu bishika ahantu henshi, umuntu akakuzigamisha inzu, uzurandihishiriza, ugira ibintu, mu nyuma asanga yiyandikishije kuri ya nzu. Hari ibintu byinshi biteye ubwoba. Uwo muntu yari yamaze kogorora, ameze neza, ibintu byose niwe abicunga. Mu nyuma aravuga ati aha yarakoze ariko ntazi icyo yakoze. Bibiliya mu gitabo cy'imigani ivuga ngo kwizigira igihemu ngo ni nk'iryinyo rivunitse. Iyo ububasha bw'umwiza buje, abahora bagukunda barakwanga. Iyo ububasha bw'umwiza bwaje, abantu wagiriye neza barakuvuma ati wagiriye neza nde nico gituma iyo umuntu ariko aragira neza adakwiye kwiyumvira umuntu agiriye, akwiye kwiyumvira Imana agiriye. Abantu turateye ubwoba, nimwumve gutya. Abantu turateye ubwoba, nimubona abantu bose baguma bavuza induru, batugiriye uko, baraduza ibiciro, wewe urazi ibyo ukora wewe, no ku mugore wawe, no ku babanyi. Mwe murazi ibintu ukuntu tumeze. Birahindutse bya bintu. Mana mfasha. Ariko Imana idufashe. Iyo ububasha bw'umwiza rero bumanutse, hakaza intambara, uribagira abantu bahora bafata mikrofone bakavuga ngo haleluya haleluya, urabibagira. Uramubona afise imbugita, umuntu yahora avuga Yesu n'umwami afise imbugita. Ububasha bw'umwiza, abantu bose bari kuvuga ati nababwe baryohewe. Mbe Vale yaje, Vale ahora dukinira udukino, ariko sino batwara umwanya. Reka Vale, nashaka dukina agakino. Vale ingo umunota umwe. Vale ingowe. Vale shaka twigirishe nk'abantu bashaka ko Yesu abambwa. Ninde Pilato ngaho imbere? Nta muntu yoba Pilato. Ari umugenzi wanjye afise imbwa yayise Herode. Turahagaze turabuze Pilato kweli. Mwe muratinya. Nabambwe
mubambe yigize ngo umwana w'Imana yibaza ngo twovyemera none namba ari umwana w'Imana twe turabana yatukize ngo abashetani bamba nawe najeyo mubamba murabona subira mu kibanza nase kubatwara umwanya cyaba bikaze ku buryo harimo n'abantu yigeze kugaburira kuri ya mikate bavyibagiwe ngo aragwiza imikate rero ibinyakuzimu twari ibivuye muyembe nimushobora kumenya iyo ububasha bw'umwiza bwamanutse. Mwe murabona muri iyi minsi turananirwa gusenga, ariko ububasha bw'umwiza wa Antikriste niburaza neza, niburaza aho muzozira muzobona abantu muzobabona. Ibi bintu turimo by'imifyinato Imana yashaka twitegurira ibikomeye biri imbere. Iminsi yose ibintu mu guhera biraguma. Ubona umwana w'Imana amarindwi ataronse n'isaha yo gusenga, umwana w'Imana amarindwi ataronse umwanya wa Bibiliya, hazoza igihe cy'ububasha bw'umwiza. Ni bande bazofatwa? Abantu bose n'abasenga bose keretse abiteguye. Abantu bahora bavuga ko intambara abantu bayitegura mu gihe cy'amahoro. Iyo abantu igihugu kiri mu mahoro niho cyitegura kugura ibigwanisho, kuko kirazi naho hari amahoro hari umunsi yazoza intambara. Ububasha bw'umwiza, Shetani yarasutse ububasha. Mwiyumvire, Pilato yari karaca urubanza. Ibi ngira mvuge byanditse muri Matayo gusa ndibaza. Pilato yari karaca urubanza umugore wa Pilato. Kenshi abagore hari aho usanga barondera Imana n'umutima, si minsi yose ni kenshi. Muka Pilato atuma ko Pilato yari umuntu akomeye, niwe yaserukira umwami w'abami w'i Buroma hariya i Yerusalemu, bamwita icyegera cya Kaisari. Aramutumako umusoda, genda umubwire nyakubahwa ati ntugire icyo ukora kuri uwo muntu, naraye ndota mbona mfise amagorwa menshi kubera uyu mugororotse. Pilato baravyumvise. Burya iyo umugabo abana n'umugore ababa bazinanye aravuga ati ku mugore wanje abivuza hari ikintu yabonye. Amen. Ndafise umugenzi y'umugore wiwe arose ikintu abazi ko kiba, aravuga ati yabana jewe ibintu byose induru zose ngira ambwiye ngo yarose cyamfukama. Pilato arabwira abantu none jewe ko atacha babidusomeye, ndibaza ko byabaye byiza gusa ko atacha ndamubona ko genda mwikiriki mubambe yiyisa ngo n'umwana w'Imana bamba. Pilato arazazanirwa afata amazi, bamuzanira amazi arakaraba, arababwira ati jewe amaraso y'uyu muntu ntaza nkoreko, nabo amaraso yiwe azodukorako, twabwe n'abana bacu tuzokwimenya ikizoba tuzonye umuti. Ndabira Irani ivyirimo. Irani iraryama ikarota yahanaguye Israeli ku ikarata y'isi. Nabado turasengera Israeli, ariko Israeli hari ibyitarabona byanditse izobona makuba maka. Uyu bahakanye mwabisoma mwabyumvise babisoma bavuga ngo bazobona uwo babambye. Mu gitabo cya Zekariya bavuga ngo bazoboroga nibamubona, bazoboroga. Umuryango wose ukwaho, umuryango wa Rubeni uzoboroga ukwaho, umuryango wa Simeyoni ukwaho, gutyo hazoba gahinda bavuga ati yo wawundi twana niwe mukiza, niwe mukiza. Aha rero agakiza kazoba gatanguye kuza. Pilato aravuga ati ndakaravye urimenya, twebwe twisinya tegerezwa
gupfa n'ububasha bw'umwiza. Hari abantu benshi bibaza ngo ntibo bamba Yesu. Ndakubwije ukuri, n'ubu agarutse naho wabatijwe mu mazi menshi, ndakubwije ukuri, wosanga uri mu kigwi cy'abantu bavuga ati toa. Kuko abantu ntituzi ububasha bw'umwiza. Ububasha bw'umwiza burakwibagiza so, burakwibagiza nyoko. Abisirayeli bari bameze babaye nk'abasazi ku musaraba, abantu bakamurambaza. Wa mutipe yavuga ngo babomore urusengero ngo aragubaka mu minsi atatu. Manuka rero tukwizere, manuka. Yesu nawe mana yanjye, Yesu yarayabonye n'ukuri. Menga numvise Janine, ni Janine yasomye ngo niyari afise ishusho nziza, kandi niyari afise igikundiro, kandi aho twamubona niyari afise ubwiza bwotumye tumukunda tumwifuza. Yarakengegwa agahurwa n'abantu, hamwe abantu bumva umenga n'ubumote bwiwe bugira butume adahwa. Mu vyibazo ubasha bw'umwiza bwari bwamanutse, bamuraba kumusa. Mwibuka umunsi umwe Yesu yaragwije imikate, abantu bararya barahaga, baza kumurondera baravuga bati vy'ukuri uyu ni wa muntu avugishwa n'Imana, n'uyu kubera imikate. Inda izo dukorera ibara. Bavyibagiye rero, manuka. Ukivuga ngo ni jewe mutsima w'ubugingo, umuntu natanja ko nazoronka ubugingo, manuka tukurye. Nimushobora kumenya ayo Yesu yabonye, nimushobora kumenya ayo Yesu yabonye. Ariko nta bimaramara yagize mu maso, yaratekanye. Ngo yarameze nk'intama ijanywe kwibagiro, ngo ntiyakura ku muntu. Nukuri nizacu ntimba yishizeko, niyacu mibabaro yikoreye, igihano kituronkesha amahoro cyabaye kuri we, kandi imishagu yiwe niyidukiza. Twese twazimiye nk'intama, twese twagiye isabagire, umuntu wese mu nzira yiwe uhoraho amuremeka ibigabitanyo vyacu twese. Nama mbwira Imana, Mana mpishurira Yesu, Mana mpishurira Yesu Mwana. Hanyuma nkumva umutima uri kurambwira, uramuzi Mwami n'ukuri, ivyo nzi n'ubusa. Mpishurira Yesu Mwana, mpishurira uyu Mwami, mumpishurire Mana, ndakomera, mumpishurire. Abantu benshi turafise ibibazo nyene bitwemeza ko ari byo bitumye tumerewe nabi, nibyo bitumye tutaronse ibi nibi. Mana mpishurira Yesu, birava mu nzira. Haleluya, niwe nyishu y'ubuzima. Amen. Nigitangaza, Shetani ntiyarazi ko Yesu niyapfa. Mwumviriza aka kantu ni keza kukumva. Ntiyarazi ko Yesu niyapfa, abari mu isi bose n'abazovuka bose bazoba bapfuye. Aya yose yaramabanga ahishijwe Shetani. Nubwo Shetani afite abantu benshi bamukorera, si Imana. Hari ibyo atazi byinshi n'ibi navyo yamenye. Ntiyarazi ko Yesu niyapfa, abantu bose bazoba bapfuye. Mu Bikorinto ba kabiri numva ndiko ndarandira mu amajambo nibuka ndaza ndayavuga, yandi pastor Elsa 2:5 ku murongo wa 14 havuga ngo kuko urukundo rwa Kristo rutugobera, ngo kandi icyo tuzi tudakekeranya nuko umwe yapfiriye bose, ngo nuko rero bose barapfuye. Umviriza, igihe Shetani yabesha Adamu akarya, vyo Shetani yarabizi mu bumenyi bw'umuntu yabaye mu ijuru. Kandi mu bimenye, Shetani ntiyabaye mu ijuru ari nyarucari, yabaye mu ijuru arengeye abandi bamarayika bose. Kandi igihe Imana yamutibura
yatibukanye ubumenyi bwose yari afise. Igihe yahenda Adamu akarya, Shetani yarazi ko Imana yamubwiye ngo umunsi uzorya kuri iki giti gupfa uzopfa. Shetani yarabizi ko atari Adamu apfa gusa, n'abamurimwo bose bazoba bapfuye. Ariko iri banga ntiyarimenye, ntiyari kwica Yesu. Kuko igihe Yesu yapfa, mwibuka yaravuze muri Yohana 12:32, Yesu yari yaravuze ngo ninamanikwa hejuru y'isi nzokwikwegerako bose. Amen. Yari ku musaraba, bose nanjye nawe turi muri we. Ndabasabye amashyi kuri Yesu, ndabasabye mukomera amashyi Yesu, komera amashyi umwami Yesu, komera amashyi umwami Yesu. Urakwiriye Yesu, urabereye Yesu, urahambaye. Haleluya, haleluya, haleluya. Amashyi, amashyi, amashyi. Haleluya. Amen. Mwiyumvire bana b'Imana, nitwashika mu ijuru ngo nta na kimwe tuzomubaza. Paulo yandika mu Korinto 2:13 ngo ariko ubwo sinzi ko mvuze igiceco, tuzomenya natwe nk'uko nawe yatumenye. Turi hariya tuzobona ibi bintu byabaye, ubu nabyo tubona, turabyigishanya nk'uko tuvyakira. Ariko ababifise n'ababifise mwihishurirwa nibo bashobora kuririmbira Yesu bakihindura nk'ibijuju. Nihishurirwa kwigihe yapfa natwe twapfanye. Hanyuma mubimenye ngo ingero y'icyaha ni iki? N'urupfu. Twari abanyabyaha none turapfuye, natwe igihano turakironse. Amen. Twese twarapfuye. Ni igitangaza, kandi nta muntu apfa kabiri. Twarapfuye, twaramaze gupfa. Ibi rero bifite ibintu byinshi. Pastor nsomera mu Roma igice cya 6 ku murongo w'indwi honyene, ikintu ndakivako nyarutse. Abaroma igice cya 6 umurongo w'indwi, kuko uwapfuye aba atsindanishirijwe icyaha. Haleluya. Sinzi iby'amategeko yo mu isi ko bimeze, ariko amategeko y'Imana umuntu apfuye biraheze. We azotsindwa n'ibyo yakoze. Ariko muri uyu mwanya twese twari dupfuye, twari duhaniwe icyaha kiri ku buzima bw'umuntu. Nicyo gituma ata muntu akwiye kuzoja mu muriro, kandi Yesu igihano cy'umuriro yarakiriye. Umwami Shetani yabimenya ntiyari gukora iri kosa. None abantu bose Yesu yabahinduye abera, twapfiriye mu mugororotsi. Hanyuma Shetani ntiyarazi ko Yesu azozuka. Nibaza ko niki kintu yaragihishijwe, ntiyigeze amenya. We yamenyereye ko abantu bose bapfa bagaherayo. Kuko Yesu naho yazuye Lazaro yarasubiriye gupfa, nta kuzuka, byari ibintu bisanzwe. Yesu yerekana ububasha bw'Imana, ariko Lazaro yarasubiye gupfa. Ariko Yesu yarazutse, hanyuma azukana ubwiza bw'Imana, aho Shetani atagishobora kumwegera. Nicyo gituma ntitwahasomye, ariko biri mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 20, Mariya yashatse kumukorako Yesu yazutse. Yesu aramubwira oya ntunkoreko, sindashika mu bwiza. Byari byahindutse, iby'umwana wa Mariya byari byahavuye, yarafise ubwiza bwose bw'Imana. Haleluya. Cyo gituma yarasigaye yinjira mu nzu hugaye, agaca mu gisika, bakabona raje. Mwavyumvise kuri babantu bari ko baragenda Emausi, yaciye anyika baramubura, yavuzukanye ubundi buzima. Yamenya ko Yesu azozuka, ntiyari gukora iryo kosa. None rero ko Yesu yazutse bisigura iki? Na babandi bari barapfuye bose barasutse. Haleluya. Iki ni urufatiro rwo kwizera. Abana b'Imana iyo tubatizwa bavuga ngo wahambanywe na Kristo
uzukana nawe. Nibi ndiko ndavuga. Cyagiye yapfa twarapfanye, baramuhamba turajyana, arazuka turazukana. Haleluya. Ni gitangaza. Ntushobora kumenya. Yesu yavuze ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegenza. Abantu ntibakunda ukuri, ariko ukuri niko guha abantu guhumuka no kwagukirwa. Ibi bintu byakire, Imana igufashe kuvyemera. Shetani yabimenya ntiyari gukora iri kosa. Sasa Yesu yarazutse, hazutse abandi bantu benshi. Ubu Shetani rero araraba mu isi, Yesu ari mu ijuru, akabona abantu benshi bameze nka Yesu. Yesu yaravuze ngo mbahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo no kunesha ubushobozi bwose bwawa, kandi ngo nta kintu na kimwe kizogira cyo kibagira. Namwambuye inkomezi zose, mwebwe munyizeye mwese mumere uko nari meze. Hari ahantu Yesu yigeze kuvuga ngo muzokora ibikorwa biruta ivyo nakoze, ko jewe ngiye kwa data, mwebwe mugira mukorera akantu Shetani. Amen. Ndababwiza ukuri shengero, twese biratubabaje ko tudafise amafaranga, biratubabaza ko tudafise amahera, ariko imbere y'Imana nta n'umwana w'Imana n'umwe Imana yashaka kubona atuntujwe no gukena amahera, kandi dukenye ubushobozi twahawe muri Kristo. Ndababwije ukuri, nico gituma ikanguro ntirizoza tukinyotewe amahera. Amahera ntaza n'ikanguro, ariko ikanguro rizoza nitwanyotegwa icyo Yesu yakoze. Yahaye ishengero ubushobozi, yahaye ishengero ububasha. Twebwe turababajwe n'ivyo tubuze isi ifise, nitubabajwe n'ivyo twahawe isi idafise tukabibura. Ndiko ndavuga ukuri, nibaza ko ntariko ndabesha. Ikanguro rizoza aho abantu bazotangura kumva ko Mana amahera si inyishu y'isi, inyishu n'ubushobozi bwa Kristo. Ikanguro rizoza aho tuzobona abajene ata muntu ababujije kurongora, ariko bariko barateba kurongora kubera batidose ndongora ndeka ni kwa kundi. Abantu bariko barapfa, mbona abantu baguma baja mu muriro, ndaha nitwa umukozi w'Imana, nitwa pasteri, nitwa apotre, abantu barahereye mu muriro, niho ndi. Mana kora iki? Abantu bazotangura kubona ibindi. Mana ihabwe icyubahiro. Mutima w'ishengero uzoba utanguye gutuntura, kuko icyo Yesu yapfiriye ni kwari ukugira isi yose itunge, kwari ukugira abari mu isi bose bakizwe, hanyuma bakizwa bafise ubutunzi. Haleluya. Berekane Yesu, berekane icyubahiro cya Kristo. Amen. Murazi ukuntu biryoshe, abazungu baravuye i Buraya, bavuye mu miryango aho batsa amatara mu ijoro, bakarabira ku mabomba, bagenda mu matoilette y'ikizungu, barava mu bihugu by'iwabo, barabita, bazana ubutumwa ahantu hatagira amatara, huzuye imibu, barya ibyo kurya bibuza amavuta, baraza bagenda muri wese z'ibinogo, ikinogo cy'imetero 10 kinuka, baraheba iby'iwabo. Uku niko ubuzima bw'ikanguro butangura. Hatanguye kuboneka abantu batakibabajwe n'ibibabaje bose, bababajwe n'icyo Yesu yapfiriye kitariko kiraboneka ku isi. Aha tuzobona ikanguro, tuzobona abantu basenga badasengeshwa n'ibibazo, basengeshwa n'agakengerwe ko kubura ubushobozi bwa Mwemu Yera, kandi Yesu yarabuduhaye. Amen. Nibaza ko mu nyumva shengero ibintu bizoba bitanguye guhinduka, ko Yesu yazutse, twarazutse, kandi uko yarari niko natwe turi. Niko Bibiliya ivuga ngo uko ari niko natwe turi ngaha mu isi. Hazi ikibazo kuba ariko ndi nkaba ntameze nkawe. Iki nicyo kintu gitunuje umutima. Umwami wacu adufashe. Numva nosozerera aha kubw'ubuntu bw'Imana, ko Shetani atamubujije kuzuka,
nawe ntakubuze gukura. Amen, haleluya. Kandi kubera atamubujije kuzuka, ntazomubuza gushinga ishengero. Yesu yavuze ngo nzoshinga ishengero kandi amarembo y'ikuzimu, kuko atamubujije kuzuka. Murabizi ishengero, benshi ntabyo bazi, mumbabarire nawe muze ngo murabizi, benshi ntabyo bazi. Namba hariho ikintu kimwe ku isi cyankwa cyitwa ishengero. Ikintu kimwe ku isi cyankwa cyitwa ishengero. Ibihe byose muzobona ishengero abantu umenga baradukunda, muze mumenye ko nimuze mubyirate, nimuze mubyirate, iri shengero rirankwa gushika. Mubonye naho abapagani badukunda, nuze uvyirate. Sinzi ko ndiko ndakubwira ibyo udashaka, ariko mumenye ishengero shetani araryana. Niho hantu hambere abantu bigishirizwa kubaha Imana, nawe ariko arigisha isi yose kugarariza Imana. Niho hantu hambere abantu bigishanya gukundana, nawe atandukanya n'umwana na se arabatandukanya. Nico kibanza kimuvuguruza. Niho hantu hambere shetani aroga umuntu mu izina rya Yesu bakamurogora. Amen. Murumva ibintu ishengero rikora bendati. Amen. Niho hantu hambere shetani ateza abantu agahinda, baje mu ishengero bakaronka amahoro. Iki kibanza yogikunda. Yesu yaravuze muri Yohana 16:33 aravuga ngo mu isi muri n'amarushwa, ariko nimuhumure jewe naranesheje isi. Umuntu ashobora kwibaza ko Yesu yari karabwira abantu bose ngo nimuhumure, si bose. Ntiyari kavuga marushwa y'ingwara n'ibibazo, ayo marushwa yamaho. Yari karabwira ishengero amarushwa shetani azoriteza. Mwibuke ko nanesheje, bazobahama. Muzoraba muri Yohana 16:1 bavuga hazogera igihe uzobica azovuga ngo akoreye igikorwa Imana. Bazobahama, bazobabeshera, bazobadendekeraniriza ibintu byinshi, babampora. Ariko nibyagenda uko munezerwe, muhimbagwe, kuko impera zanyu ari nyinshi mwico. Amen. Numva niteze ishengero ry'ikanguro. Haleluya. Numva niteze kuzobona ishengero aho n'abana bato basenda abadayimoni mu izina rya Yesu. Umwami atugarukanire icyo yaduhaye, yongera tuzure, azure ishengero ryongerera gukayangana. Ndanyotewe kuzobona ishengero abana bato baza kutubwira icyo Yesu ababwiye. Ndanyotewe kubona umuntu atambaye n'ibirato, nawe muhemu yera aramubwiye ati muhemu yera mbwiye yuko pastor nukuri hariya hagati arambwiye ko ari uko nuko tukagenda tukabibona. Ndababwije ukuri, harigeze kubikanguro. Peter arakunda kutubwira ikanguro ryabaye Azusa Street. Murambona utuvideo berekana munsi umwe ikintu kinkora mutima. Umugabo w'umutama yarakuze afise imvi, araza ahumye gucya. Hanyuma akana kagahungu kageraha kamushira ibiganza ngaha, wa mutipa cyarabona agatipa kantu ubusa kanyoni. Amen. Baravuga ko ari umukobwa umwe yahagurukije ibimuga 5,000. Ni naba ntabivuze nabi, haraho nibagira utuntu, ariko mba natubonye. Umukobwa umwe yahagurukije ibimuga 1,000 cyane birenga. Haraje ikintu abantu baguma basenga, baravuga bati nituzoreka gusenga mpaka tubone ibyo Yesu yavuze. Senga bagataha, abandi bakaza senga. Mana turarya, mana turambara, amakositime turafise, ibirato turafise, ariko icyo waduhaye ntacyo tubona. Mana makakize. Munsi umwe bumva umubatizo wa mpwemu urabakorokeye ko, bumva umuntu umwe araturitse atanguye kuvuga mu ndimi, uwundi arafatwa. Ibintu biba biratanguye. Isi yose yaragiye kuraba ibiriko biraba. Shengero twarazuranywe na Kristo kugira shetani abonye ishengero abone Yesu. Uko Yesu yamutera ubwoba, abari ku ishengero rimutera ubwoba. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma ko atamuntu bugije kuzuka, ntazomubuza gutwara ishengero.
azoritwara. Haleluya. Bibiri ivuga ngo ibi ni ibyizigiro by'ishengero. Abana b'Imana bararindiriye ko umwami azogaruka. Ntituzomenya ukuntu bigenze mu kanya ngo nkako gukubita urugohe abantu bazogenda nta numwe azobabona. Mura ndaho tu video nahamenga ndafise aka video mbona impuzu zica zikoroka. Sinzi ko ariko bizogenda. Bibiliya ntakivuga birashoboka cyangwa ntibishoboka. Abantu bazosigara baratoragura ibirato n'amahuzu n'amashesheti. Ishengero ryagiye. Sinzi ko ariko bizogenda. Murambona ku ma video impuzu z'abantu zakorotse kuko shetani atashoboye kubuza Yesu kuva mu mva, ntazobuza ishengero kuduka. Iki kintu rero kizotuntuza shetani. Azosara azobavuga ati ndabira nakanaka ni nakanaka na kirato. Kwanza kirato rirabaho. Aragiye nawe aragiye nari naramwimye ibyarya, naramwimye urubyaro, naramwimye kumvikana n'umugabo, nari narabimwimye, none aragiye aho jewe banyirukanye. Yo shetani azosara. Nimuzi ukuntu yanga ishengero, aratwanka. None mu kanya gato muraza aho tuzoca bendata. Ntituzoca muri Ethiopia, ntituzoca i Nairobi, oya ajya ama escale y'indege ntayo tuzocamo. Ni tuzoca mu kirere aho abadayimoni bakorera. Muribuka Bibiri ivuga ngo abo tunigana saba inyama n'amaraso, ngo ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi isi y'umwiza, ni mwe mumbiza ahantu tuzobaca ko bumva habaye iki yarazutse natwe tumusanze yari. Ibi ni ibyizigiro by'ishengero. Abana b'Imana barabyiteze. Uko tuguma tubona muri Israeli bigenda nabi, niko abakozi b'Imana benshi baguma bafashe ishengero. Nimwiyeze azoza mu gihe abantu bataziga, batavyiyumvira, bafise ibyo bashize ku mutima. Azogaruka gutora ishengero. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ubuntu bw'Imana budufashe tuba ishengero rya Kristo, twambara inkomezi n'ubushobozi. Jewe ni washaka usaba icyo ushaka cyose ishengero, ariko kibe gitumbereye ukuntu ubushobozi bwa Kristo bugaruka. Muntu wese ntababara ibyiwe, muntu wese aravuga jewe nibangirira uko nibangirira. Atwiyumvire ikibabaje umutima wa Kristo. Niki twokora ngo ubushobozi bw'Imana bugaruke mu buzima bw'ishengero. Tangura kubaho nk'uwapfuye. Muntu yapfuye naho bakubita ntasubiza, yarapfuye. Ntasubiza. Tangura kubaho nk'uwapfuye. Sindinda kuzana ibindi byanditswe, ariko mwiyumvire ko Bibiri ivuga ngo namba mwarazuranywe nawe mwifuze cyane ibyo mu ijuru. Mu Bakolosayi 3:1 sindavuze neza. Hama bavuga ngo yatuzuranye nawe itwicarikana nawe ahantu o mu ijuru. Twebwe twifate nk'abantu bazutse. Uraza gusoma muri mu Baroma 6:13 muraza kubona ko Bibiri twita abazuke. Twebwe turabazuke. Umuzuke rero ameze gute? Umuzuke twamufata nk'umuzimu. N'umuntu ashobora kubasa n'ufise umubiri nk'abandi, ariko agashobora kugira ubushobozi bwo kwifata nk'umuntu adafise umubiri. N'abantu byo korohera guheba kurongora no kurongorwa n'abantu bakijijwe. N'abazuke mu isi Yesu azozana nta kurongora kuzohaba. Namba Paulo nta muntu ndiko ndabuza kurongora cyangwa kurongorwa pana. Ndiko ndabereka ko abazuke bafise ububasha. Mura mwiyumvira umwana w'Imana mari iminsi 40 atarya atanywa, iminsi 10 atarya atanywa. Abasore bato gucya naha ndamaze kubabona baraza kwisonzesha, akamara iminsi 7 atarya atanywa. Mana ushimwe. Ndashaka Imana idusubiza ubuzima bw'abapfuye, hanyuma tugendere mu buzima bw'abazutse. Imana ibahezagire. Mugirirwe neza n'Imana ku bwa Pasika. Ubuntu bw'Imana bube ku buzima bwawe ko Yesu yazutse.
namba wahora ubayeho mu byaha bihagarare mu izina rya Yesu, kuko Yesu yarapfuye hanyuma arazuka. Namba wari ufise ugwanko mu mutima, wiyumvire ko ubwo atari ubuzima bwawe, ko Yesu yarapfuye hanyuma arazuka. Haleluya. Abantu benshi bafise inzigo mwibarabara, iyo abantu bafise taxi vero, kuri moto, kwa batwara amamodoka hari inzigo, urenganya umuntu aragukubita urujambo. Igihugu cyacu cyuzuyemo inzigo, ku isi huzuye inzigo, ariko wewe Yesu yarapfuye arazuka kubwawe. Kuri inzigo mu mutima mu izina rya Yesu. Urashobora kuvyaguruka dusenge iminota mikeyi. Ubuntu bw'Imana buhezagira ishengero.